El Classico no mutati ntegerezwa kuraba iyo yitwa Barcelona yitwa equipe Real Madrid hamanira abire nezerewe. Nimba ushobora kumva yuko hari umukinyi wa mbere ku isi arabaho, nimba ushobora kumva yuko hari ihiganwa rya mbere ku isi rikomeye rirabaho, kandi ninko ushobora kumva yuko hari n'urukino rwa mbere ku isi rukomeye, ahubwo rukunzwe cyane, runakunzwe kandi runakomeye nyene kubera ko ukundwa byakomeye. Oya rurakomeye kubera ko ruhuririramo equipe za mbere zikunzwe ku isi. Umupira w'amaguru ega ivyo bifise n'ibintu bisa, burya nasanze football irafise akantu kagomba gushusha na music n'umuziki. Urazi ku muziki washaka kumva ati hari umusani wa mbere ku isi akomeye cyane akunzwe, hari umuziki wa mbere ku isi ukomeye cyane ukunzwe, uri kurumva urahari, uri kurumva hariho mbe novuga gute, hariho muri rusange ni nk'ivyo nyene, ni kuvuga buri gihe harama ikintu ca mbere ku isi. Ikintu ca mbere cyama kibaho kirahari, hari na equipe ya mbere ku isi, hapo nico nibagiye, hari na equipe ya mbere nkano mu gihugu cy'u Burundi hoho iyo bumvise kumva equipe ya Real Madrid kina equipe FC Barcelona, umukunzi w'umupira w'amaguru wese avuga ngo mbega ndarabo no mwaka equipe yacu imeze gute. Niba twabonye mu mwaka wese twabonye equipe yitwa FC Barcelona yasinze inkino zose zakina equipe Real Madrid, uno mwaka nazo kuba wumva ngo mbega bizoba he ko twabonye kubibageze ko bari ko bariyubaka, bazana abakinyo ba Ruvaro Karias, bazana abadini bande, mbega ko no munsi byaza ko bigenda neza, byaza ko dushaka kubatsinda. Iki niyo mpamvu umuntu burya no Classico kabisa siguye byinshi cyane gose, siguye byinshi Classico uriya El Classico jere sinzi ko namwe ko byanababayeko. Jewe nkiri mu mashuri ya segondere numvise ngo El Classico iraba buriya mu mutima numva nimba nabafise ikibazo, nimba nabafise ibintu bitandukanye, menya neza na neza mvuga ngo 11 canke saa 10 canke saa 3 numvise ko Classico iza kuba mba numva mengo ndi mu yindisi. Erega basi cyane basi nk'abantu twize muri interna, no kuvuga hari izi equipe nyine ziba zihuriye ko abantu benshi, niza equipe rubundi bose baba ariko barafana, bamwe bahagaze ku ruhande uru, abandi bahagaze ku ruhande rundi, uretse ko misi yahera no vuga ngo ibintu byo gufana byari bihagaze neza cyane gose, sico kimwe ubu gufana bisa n'ibyagabanutse kubera ko byubakiye kuri bet. Umuntu arashobora kuhafana Real Madrid mu gihugu gasanga yahaye Barcelona kuri betting, biva n'ingene abakarabona equipe yiwe, biva n'ingene abakarabona equipe yiwe agaha Barcelona akavuga ngo turaza gupfana n'amafaranga, Barcelona ni yatsinda ndaza gukoresha amafaranga, ndaza kurya inoti, hanyuma Barcelona ni yatsindwa naho equipe yanjiza kubitsinze nza kuronka ibyo mvuga mu bajama. Ubwo rero byaciye bihinduka, ubwo ugufana kwaciye kuza kuba nk'ikintu kiza kimeze nk'igikoresho, no ngo kipfa kuza uko nyene kugira ngo umuntu yiregure mu bafana, umuntu yumve ko afise uruhande yegamiye ko benshi niko vyaciye biza kugenda, umuntu aronka abantu bashwana, aronka abantu baharira ku bintu, niko gufana vyaciye bigenda. Ariko mu minsi yahera bivya betting bitaragwira, warafana ikipe ukavuga ngo nta kindi kintu na kimwe nshingiye, ikintu cyonyine numva nipfuza nuko ikipe itsinda atayindi nyungu nimwe ndabibonamo. Nuvuga ko byari biryoshe kera, warumva Champions League kajya karimbo kagikubise, wumva umutima mengo uri kuri adida hari, umve umutima ugakubita ukumva neza yuko ibintu biranse muri wowe nyine, urumva ko birakomeye. Rero muri kano kanya nuvuga ko ibintu biryoshe cyane gose kumva urukino rwa El Classico rwongeye kuza kuba, ndetse n'inkino zikomakomeye byumvikana ngo zigiye gutangura kuba, kubera ko par exemple nka samedizani ni derby yi Madrid hagati ya Atletico na Real Madrid, tuje twinjira muri Classico nyuma kandi kanatsinda. Nabonye abantu benshi bamwe baranabigaye bakavuga ngo amasa Classico izobera ko simeza ku byabo, baba bakeneye hariya mwijoro, bakeneye mwijoro muri ya masaha nyine abantu bose bamaze kuva ku kazi, hanyuma kaja kwicara ahantu. Ariko adufashe nayo nuko adushe kano gafoto ndamuhaye hari El Classico. Iyi match ni match y'amateka kabisa. Ubundi nimba wumvise El Classico, numvise El Classico nkaca numva ko ari El Classico izoza kuba hatarimo umusore nka Gavi, mba numva mengo hari ikintu tuzoba doho. Umenyere vya bintu byo kuvuga ngo umaterana atera umutu ugasanga erega umupira ntujyoshwa n'ubutara gusa bwa Lamine Yamal, ntujyoshwa kumbure no vuga ngo ni korosi gusa za Rafinha. Oya, no gukwegana no gusunikana no kwerekana ati jewe ndumva ko mengo nizo sinorishira kugira umugwa wanje ntutsindwe n'umugwa wa Real Madrid. Uribuka Pepe igihe yarafata ba Lionel Messi nyine yari ameze, wasa gusanga n'ayamishatsi yiwe asamutirika hasi. Wasanga ikintu catuma El Classico igiramo n'akanovera karenze. Wabona ko Sergio Ramos ati wowe Messi ndabura umupira nsigara no kuguru kwawe. Ka Messi barakabangamira nimba ari umuntu wa mbere.
Marcelo akaza ukumva ati jewe ndabura umukinnyi ariko ndasigara na menyo ya Messi uriko uranyumva nivyo ndiko nsa nuriko ndabona muri Gavi no musara kwereka ati wowe Vinicius Junior warigize gahambaye ndava imbere ndavi n'imbere ndagusange hinyuma ndakuyore ndakuvumbure umva kugiye gusa ndakwereke ko hari ikintu utonkorera cyangwa ari ikintu de special utoza gukora uze gukora ngo umugwa FC Barcelona uvuga ati El Classico Mijyoshwa gusa no kuva ngo FC Barcelona ngo yatsinze ngo yamine yateye amakorosi meza ngo yamucenze naka no ahubwo nakujya guhangana ku bakinyi ukabona yuko bavuye muri mudi yo gukinira kuri baro baje mbere no mu maboko bibaye ngombwa baranabijambo ariko mwino minsi novuga ko burya Classico yasa ni yahindutse gatonya novuga uburyo yahora ikinwamwo n'uburyo canke se n'ivyo yahora bigaragara indani ndetse bigaragara muri kigiye bisa n'ibitandukanye kubera ko par exemple nka kera Classico kwaba rurukino ubizi neza ngo rugiye guhuza abantu badacana waka babiri no kuvuga ni Barcelona na Real Madrid n'uruhande rwa Barcelona n'uruhande rwa Real Madrid byari bigoye kumva umukinyi wa Real Madrid yita umukinyi wa Barcelona ngo ni number 1 kubera ko yababizi neza ngo ni fisimwo Cristiano Ronaldo ahubwo twita number 1 iwacu bikagorana ko umukinyi wa Barcelona yita Cristiano ngo ni number 1 cyangwa ngo ararenza ari hejuru ahubwo yavuga fise number 1 iwacu yitwa Messi nta mpamvu nimwe kujya kuraba kuri ruriya ruhande ngo ninde mwiza mugabo muri iki gihe bisa n'ivyatanguye guhinduka urabona Franco Mastatuono nipfurije nakonda kegera mini yamara numwe mu bakinyi bateye ubwo beza cyane gose bardagira bakabavuga ko ukumva kwa Barcelona no musi n'umukino uvuga ngo mwiza ati buri muntu wese arabizi ko ari umukino uvuga ngo mwiza witwa no uvuga ngo Lamine Yamal cyane bitandukanye no mu minsi twumva ngo kugira wumva umukinyi wa Real Madrid acishije no mukino mwinshi avuga ngo ndavuze umukinyi ngo kwa equipe FC Barcelona bagifata nk'icyaha cy'inyanduruko umukuvuga ubugenzi bwarabaho mugabo bukabaho mwibanga rikomeye kuburyo ngira ngo washobora kwibaza uti Gerard Piqué n'umugabo witwa Sergio Ramos ubwo bahuriye mu ibarabara ntiboce bagwana ariko bagahurira muri equipe nationale ya Espagne ko barako bimeze neza rero muri iki gihe Classico isa niyamaze guhindagurika gatonya kubera ko inguvu zahora zishigwa muri no rukino n'abagi batandukanye novuga ngo n'abakinyi ba club ndetse n'ukuntu babona ko ubutandukane buriko buragaragara byaramaze guhinduka gatonya muri iki gihe bisa naho menga byaramaze kuba ibintu by'ubugenzi ariko ikintu kizoryosha no Classico ni iki gikurikira Classico y'uno mwaka izo bishingiye kuvyo no kwihora Real Madrid boshobora kwipfuza gukorera Barcelona nukuntu Barcelona nabo bazoza bavuga bati dukeneye guhagara ku ijambo ry'ivyo twavuze umwaka uheze tukavuga ngo nta mpamvu nimwe yotuma Real Madrid badutsinda nubwo budutsinda ibisindo bingana gute tuzobigombo uno munsi ugiye kuraba banashaka kuri ako kantu wari kuravuga bwana Patrick uravye umwaka uheze tukaraba equipe nuvuga ngo ya Real Madrid bajara batsinda nuvuga ngo ibitsindo bitari bike ibitsindo nuvuga ngo witwa Flick yasize witwa nuvuga ngo umera witwa Carlo Ancelotti ariko no munsi ugiye kuraba ino Classico banashaka je ngenda nayibona nanje ni El Classico novuga nza gutandukanye izindi Classico kuko munsi uravye seziheze baravuga ngo equipe yitwa Real Madrid ugikura muri defense ugasanga bafise babakino uvuga ngo batarenga n'abicaye batatu wasanga usanga Eder Militano bamukino uvuga ngo ndameze neza wasanga aba defense ba David Alaba bari mu mvune wadagusanga ba Dani Carvajal bari mu mvune no kuvuga ngo ya defense yo sigaragara kwihanza tugasanga usanga wanashaka gihe mugabo no munsi ugiye kuraba nko kwivuza nimba El Classico dugiye kuba tubona dushaka kuzobona mbere wanashaka novuga ngo baje kuba bihoriye equipe yitwa Real Madrid kubera ko na Real Madrid yihoye equipe ya Real Madrid ya FC Barcelona birakunda ariko kuvuga ngo ugenda tuguma tubona ngo batsinda ibitsinda novuga ngo nakwa kuri twabonye umwaka weze ukavuga ngo inkino zose zabaye we equipe yitwa FC Barcelona dutsinda Barcelona genda babwire neza ino Classico nimba twarabonye mu myaka iheze tukabona Lionel Messi tukabona Luis Suarez tukabona Neymar Junior ku ruhande rwa equipe FC Barcelona kwa Real Madrid bafise witwa Cristiano Ronaldo Karim Benzema Gareth Bale uno munsi twemera neza nimba Classico imeze neza gendura kwa Real Madrid abakinyi bafise no munsi gendura kwa Barcelona gendura dufate nka attack ufise Kylian Mbappe itsinda yabimariyemo gendura ba Vinicius Junior ko aganuka gwabo gwiza gendura hagati mu kibuga uza gusanga mengo mbere wanashaka tuzobona nimba tuzobona akano kameze neza ka Classico ino Classico ndazira neza yaba mukunzi wa Barcelona yaba mukunzi wa equipe ya Madrid hari kuno munsi akadukurikirana avuga ati ndarindire kuzora Classico izo imeze neza kandi abizi neza eko uno munsi runo rukino uko gwe rigeze ntanabonye bitwa na Hansi Flick avuga ngo Classico mu myaka yeze na Classico yo mwaka weze na Classico no mwaka ibyo si bigoye cyane biragoye yaravuze ati je Classico y'umwaka weze nabonye yari Classico imeze neza kubera ko
Real Madrid baba bafise abakinyi bameze neza ate mugabo ugerageje kuraba ubu vyaramaze guhinduka gatonyera wana ko Real Madrid barikomeje bafise abakinyi beza ariko kandi mugabo nkuko vyari ku mwaka uheze none mwaka bizoba bikomeye je ndavuga ko ijya domination totale ya Barcelona badomina equipe ya Real Madrid mwaka uheze ni kimwe mu vyigwa ku bangu ba Real Madrid ndetse no muri rusange muri Real Madrid bakuyemwo mu vyabo byariko biraba nibaza ko bagomba kugaruka kugira ngo bagerageze barabe yuko bo kwikura muri kijya kintu bitsindo bine equipe mu mwanya equipe ya Madrid niyo equipe igira kabiri Barcelona imaze gutsinda ibitsindo byinshi kuva Flick yashika ibitsindo bigira ku 16 wibaze ya match akoma bambe za equipe zihangana za equipe novuga ngo ziba zinateranya ubwoba bavuga ngo no munsi uri kwatsinda ibitsindo ukize equipe ya kabiri reka twarabonye Classico biza bigashika Real Madrid kadomina FC Barcelona canke FC Barcelona kadomina Real Madrid ariko nizera yuko ibi bintu novuga ko bisa nkaho mengo bisa nk'ijyambere gutsindwa ibisindo bigira muri 10 na muri saison imwe mu nkino zigira kuri zine zonyene novuga ati ni ibintu byabaye nk'igitangaro cyane ku mwaka uheze ariko kandi nizeye yuko ivyo bintu no mwaka bitashobora gusubira kuko niba twashoye kubona Real Madrid ashoye gutsindwa muri kijya gihe bijye bisindo bigenda kuriya siyo yuno munsi urugi kuraba witwa Xabi Alonso kadakuraba witwa novuga ngo Hansi Flick ishambe nambe n'abameza turazi ko ameza babo beza kuno munsi umwe yaravuye kwa Leverkusen undi ari kwa Barcelona kuvuga ngo bose barakina muri Bundesliga cyane kabisa bitandukanye na Carlo Ancelotti twabonye umwaka wese tuvuga ngo Carlo Ancelotti no munsi ni wa mumeza novuga ngo nivyo yarakiye mu migwi itandukanye za Everton za Paris Saint-Germain mugabo nawe rega karakura imyaka rega hari ibintu biza novuga ngo biba bigezweho eko bigezweho para kuvuga ngo wama muri antiquite no musi Carlo Ancelotti ari muri vya antiquite tuvyemeranye neza basore ya Carlo afise uburyo akinisha ibintu vyiwe kandi umumenyereza burya nasanze afise ukuntu akoresha ibintu vyiwe Carlo Ancelotti ni wa mugabo afata equipe yiwe akayibwira ngo gende mukini ivyo mwumva mukwiye gukora gende develop quality zawe uko vyumva uko bishoboye gende utwereke mu kibuga ivyo ushoboye gukora nkuko nyine ubikeneye kubikora Carlo Ancelotti nivyo dushobora kumva yuko ari umugabo afise novuga ngo tactique za kera karatsinda novuga ko nta kintu gishasha wabona ko ari ko aradevelopa muri club ya Madrid ndetse novuga ngo nka strategy nshasha kubera ko iyo umuntu agutsinda cyangwa se iyo umuntu agukubita nk'akarori iyo tukira abana ukaba ufise umuntu mukunze guhurira ku kibuga kama yagukubita agwahaza iyo buri gihe wamuje gutyo nyene uza kuri ca kibuga azogukubita ariko mugabo utegerezwa kwiga nawe eske nzokora ikibwira ngo ndabiye ko no kwikura munsi y'igitutu cyujya muntu rimwe ushobora kuvuga uti ejo nzoja ku kibuga njanye na Grafre tuzomusekurira hamwe tumukoranire ko twese turi babiri umwe afata amaguru ndafata amaboko amatumo tumuhigiti cyane cyangwa ukavuga uti jewe rero ko byanse nzohengera hajya munsi y'igiti civoka kunda guca ndamunenge neza ndamukubitibuye ku buryo atazongera gusubira kugira gute kumbangamira rero nuvuga ngo ni strategy shasha zizanwa no mumenyereza kugira ngo subira garukana equipe yiwe ku gihe ciza nivyo Carlo Ancelotti nabona kumenga arabura mu mikinire yiwe kubera ko yamazana bya bindi nyene ukabona yuko yamazana bya bindi jazanye bya bindi ugatuma ya Madrid tigera tubona impinduka z'ivyo bariko barakina mu kibuga Xabi yaje nk'igitabara muri Real Madrid kubera ko yazanye ibintu bishasha yazanye ya club ubona ko itanga icizere muri iki gihe ndetse ni nayo equipe ya mbere canke imwe yonyene rukumbi maze gutsinda inkino zose muri Liga kugeza uyu munsi bageze kuri ndwi gushika ko n'urukino ruvuga ngo rumwe rwo muri Champions ruvuga ngo inkino zose baze gukina muri Liga zose baze gutsinda kandi batsinda n'ibitsindo kandi batsinda siza ibitsindo ngo kimwe ngo vyagoranye ibitsindo 14 mu nkino zisigaye 6 tuva ko ari bujyana ntabwo ari ibitsindo biki cyane ubwo rero gigura n'umugabo witwa Hansi Flick nawe amaze kubaka equipe yiwe kanatsinda navuga ko nivyo yatakaje amanota 2 mugabo ubona ko nta kintu gikomeye kihari ndetse n'amatetezi bakinyi Barcelona umwe niwe yigeze kuvuga ngo muri Barcelona kimwe mu bintu vya mbere bakorera gutsinda Real Madrid birimo rero ibi je bizongereza Classico ubundi fisigishika cyo kubona ino Classico igera umunsi wayo oyi Classico buri muntu wese dazi yaba umuntu akunda umupira w'amaguru akunda suva ngo akunda Barcelona Real umuntu wese akunda umupira w'amaguru ndazi neza avuga ngo zino tariki 26 zizogera ryari amanira abere Classico ko nabonye abantu benshi bavuga ati zino ziza kuba ziba ryari tuzakuba tugenza gute kuko nimba ari Classico na jewe numva shashaye inyuma yo mu myaka wanashakishika nko kuri ibisha nk'itatu twabonye zino equipe zitatu ko turavyibuka ko mu myaka iheze twabona ino equipe ya bamaze gutandukanya witwa Lionel Messi witwa Cristiano Ronaldo bavuga ngo Classico kubi ariko no munsi Classico
nagenda kubwire Patrick na Houston nimba ari Classico tugiye tubana zimeze neza ni Classico igiye kubinaba buri muntu wese avuga ngo ngiye kuraba match buri muntu wese avuga ngo ngiye kuraba Xabi Alonso buri muntu wese agiye kuraba witwa Hansi Flick. Classico zo mu minsi heze zari zimeze nka match ya Musongati na Framba. Nukuvuga wasanga Framba imeze neza Musongati arimo. Nukuvuga ngo equipe zibiri umwe ameze neza undi ameze nabi cyane. Nukuvuga rero nibyo hari gihe basusanga noneho keshi kanatsinda buri munsi usanga iyo Classico irimo nako iyi derby igitegira inguvu nyinshi buri gihe yamirimo inguvu Musongati bari ya 12 nkubu nubona kuri kubitwa ne na za vision hariya uzonda imbere ya Framba di centre byo bazokina Framba isohotse igihugu yadusindiye match teye ubwo hano mu Burundi basinde equipe yake dare hariya yego mugabo derby hingigere ya Framba na Musongati tuzosanga imeze neza mugabo novuga ko ni abari derby atakini sobanuye kinini kubera ko ni equipe zibiri ziba zihanganye mugabo ubona neza ngo iyi byo kurira rutijya mu byo bari basanzwe bakina mu miseze niko byari bisa nibigomba kumera hagati ya Madrid na Barcelona nuko gusa izi equipe ko ari zibiri zo zaba ari ya mbere ni na equipe ya kabiri uko biri kose equipe yabaye equipe mbi yabaye equipe nziza yabari ya kabiri ya mbere uteza kumenya ati equipe ya mbere ni Real cyane Barca ya kabiri nayo ni Barca ni Real ku rutonde ko ni ko umunanira ko ndavuga vyanka bikunda equipe y'abambi yabigiriki turabizi ko azi equipe zamaze kurikirana kesha Atletico izicisha mu gatoya ariko mugabo muri kino gihe novuga ngo ni Classico itandukanye kubera ko igiye guhurira mu equipe zibiri zimeze neza rero je kubganje ndabona ko tuzonezerwa cyane gose na Classico ndetse fise n'igishika cyo kuzoyibona nizira ko tuzoba turi hano tunayisesangure birashobotse tunayishikiriza abakunzi bacu kabisa ni Classico izoryo nimba ari ikintu cyo gukorera ko babe baravyumva n'abakunzi bacu nimba ari Classico kuvuga niki haba kwishikiriza ikibiriraho haba no kuyisesangura ibitandukanye akoze kuvuga ngo urakumbuwe ngo birakumbuwe Classico irakumbuwe kubera ko ndavye match turiko turaraba mwino minsi nico kintu conye no kumbuwe oya match turiko turaraba mwino minsi ziteye ubwoba na Boni Man City bakuye na Arsenal iri match iteye ubwoba match iryoshe ariko oya ko defend ubundi aje kwataka sichatse kuvuga ngo equipe yitwa Real Madrid ngo ngomba kuyitega ngo mu minsi niriya mugabo nagenda babwire neza nimba ari igipimo ciza ku ma equipe yose kwa abiri Nizere Classico tuvuga ngo uno munsi nakameze gute nivyo no munsi umuntu ashaka gutsinda bivanye nuko aba yateguye neza gusumba ubundi mugabo nagenda kubwiye kwita bivere ama equipe ari kuri twashaka ku rugero nk'ururumwe mbega urazi nagiye gusanga muri La Liga kugira we Madrid wite yuko uri favori yo gutwara kino gikombe ca La Liga nuko umanza gutsinda FC Barcelona kandi kugira wowe FC Barcelona wite ko ushobora gutwara La Liga vyoroshe bisaba ko umanza gutsinda Real Madrid kuko nasanze niyo migwi yonyene numva yuko umugwi wa FC Barcelona no mugwi numva ko ushobora kuza ugatera intamba mu mugwi wa Real Madrid kandi umugwi wa Real Madrid no mugwi ushobora kumva ko ushobora kuza ugatera intamba mu mugwi wa FC Barcelona kubera yuko Real Madrid yabambi canke nziza ubuzi ko neza na neza ibihe byose birimwo gukina na FC Barcelona si binoza gufata uvuga ati ngo FC Barcelona ngifisa amahirwe ijana kujana gutsinda Real Madrid kuko nasanze ari urukino bisaba ko urutsinda nube yateguye urukino gusumba mugenzi umunsi ho nibishinga 50 ku 50 kubwiwanje navuga ngo izi equipe zibizose dushaka kuzobona naka ari bashaka gutsinda ariko no mu mwaka uheze kugira dushoye kuvuga ngo FC Barcelona ifise amahirwe menshi gutsinda Real Madrid ni kwero kino rwa mbere bakinye kandi tukaza kubona ukuntu Real Madrid ole yo gutera imbere bitera vyanka isubira inyuma ikaza kutwicizere kibona ati bivaye no kino rwa mbere twabonye biroshe cyane kumva ko buri muntu wese yovuga ko FC Barcelona ifise amahirwe menshi yo gutsinda Real Madrid ariko kandi twarabonye muri Super Coupe nimba ntihenze yamba atari Copa del Rey ariko urumva twarabonye FC Barcelona izikananirana cyane gutsi ntibavuye burya 2-3 hari Copa del Rey ariko hagati yaho baba barakora partage nyinshi kabisa barakora partage yari match final batsinze 3 kubusi kuri 2 nako rwarukino badenduwe muri prolongation rwarukino badenduwe na Jire Kunde uri kuranyuma rero urugero kino gwaje kuba twari twiteze ngo ni FC Barcelona havigaruka ikorere Real Madrid bimwe bayikorera Santiago Bernabeu mu rukino rware muri La Liga ariko biza kurangira tubona ko Real Madrid yaje yiteguye yego Real Madrid mbi ariko tuza kubona ko yaje yitegura umugwa FC Barcelona tuza kubona FC Barcelona iza kunanirwa mbere habuze na gato twumve ko igikombe kigiye gutaha Madrid biza kurangira mbe urazi neza ko iyo equipe itwa Real Madrid za gutsinda izi nkino zibiri match na match retour muri La Liga equipe ya Real Madrid gutwara igikombe hari
Erega yari kugitwara nyine. Gitwara ko uravye difference y'amanota yaramata make cyane hari. Yari kugitwara. Ugitwara umugabo aravye equipe ya Barcelona. FC Barcelona yasuye kuza iranyerera imbere ya Getafe. Yamba tari Leganese. Yari Leganese. Ama equipe abayabaye tuza Leganese. Leganese yarabatsize umenga. Baranyerera imbere ya Leganese bongera banyerera imbere ya Osasuna. Reko ranyuma. Ivyo byose byari ibintu iyo biza gushuka sanga Real Madrid yatsinze Le Classico zose zigira kuri zibiri. Mu gihe FC Barcelona yajikanyira muri izo nkino zose zigira kuri zibiri. Igikombe cyaje kuje Madrid. Neza cyane kabisa. Ni Classico novuga ngo irindiriwe novuga ngo n'abantu batari bakitigenekezo ya 26 kwezi n'ukwicumi canke mu girundi bavuga ngo gitugutu ni gitugutu hariya. Ni gitugutu. Niho novuga ngo harindiriwe i Classico novuga ngo irindiriwe n'umuntu wese avuga ngo mbega witwa Hansi Flick ni witwa Xabi Alonso ni ndaza kuja gutsinda kugeza muri kano kanya. Equipe yacyari ya mbere ni equipe yitwa Real Madrid gakurikira equipe ya FC Barcelona. Bavuga ati katurinde turabimwe n'ibizoshobora kuba binagenda. Ni Classico irindiriwe n'abatari baki kandi baza ko tuzogaruka tunayisesangwa tubivuga ko ibitandukanye bivaye n'ama equipe ngezo we kari yubaka bivaye n'ingene no vuga ngo n'abakinyi zo kwarerekana bivuga ngo performance no vuga ngo nziza cyane namwe mu mateka ya Classico tuzoyabazanira n'amateka tuzoyazara turabe ivyo ariko biravugwa no vuga ngo ahatandukanye muri mu nkino vuga ngo zizoba ko ziraba nuko no vuga ngo kuri screen ari barabona ko Azabina n'uwitwa Hansi Flick ari bo no vuga ngo bamenyeza bagiye ko batereka kure turindire Classico tuzongera bizoba bimeze ariko hagati yaho mukore partage novuga ngo nyinshi kuri YouTube muko muraza mwandika ubutumwa udufasha udusomera ubutumwa kuri YouTube amadushoye kuba twinjira no mu makuru yacu nyenyezina yo kuri no munsi novuga ngo bamaze kumva Classico nk'izo bimeze ariko udufasha kandi tunabasaba novuga ngo bagire na partage nyinshi ndakeneye partage nko kuri Facebook nk'injana cyane kabisa abakoze kabisa badufashe partage nyinshi duce ku butumwa bwiwe butandukanye zikirinda wayo tunamukenguruke cyane gose no munsi nibaza ko yabaye mu bantu ba mbere bamanje kuza muri kino kiganiro cy'uyu munsi yatwandikiye ngo biti batamumeze neza cyane karibu batamanda baramukije ndi Ezekiel mukajaga ndiko ndabumviriza 5 kuri 5 muze muduhe byinshi tubarindiranye igishika muhezagirwe mu bikora neza cyane gose mwarahezagiwe tugushimire yagarutse ati samirizi yanyu samiranira kuri kangahe mwari mwavuze ko muzoduhe biharuro isamiranira oya kabisa nta samirizi mugabo twababwiye ko bishoboka mu minsi irimbe nivyakunda ko haja insamirizi muzoba abantu ba mbere mu kumenya makuru kubera ko rimwe muzo muhari kugira ngo ibintu binagende neza kose mugabo no kwa turakorera hanyene ati ndi nyishu mu gihinga nashaka mu mbwira makuru ya Real Madrid popular artist ati welcome mazi media ati kaze batama Houston Lidike na Patrick Emmanuel Kizito ndabumva cyane ndabasabe mu ndabire inkino Mbappe amaze gukina na Barcelona itsinda ibitsindo bitatu ku rukino rumwe ati